ariko aravugwa ahage hatandukanye turahera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo dushe kumenya mbega bimeze gute mbega nayahe ariko aravugwa hano iwaje ikibazo cya mbere kwanza mbeje Majux eje wahimbarije hehe anniversaire yawe ariko sikayi korana na umuntu nawe kubera iki wikorana gajuma Simana namubona Juma Juma mwebwe nimwamuvugisha imbere ya anniversaire mushaka anniversaire muce mwikundisha ko oya ifoke erega bijya bisangiwe mwene dad ngo agakecuru gahishije nikabura buzuku n'umusora ahishije ntaburi nkumi rero Juma Jux turakeneye ibyegeranye byejo pe canke no musi biracabandanya ndazi Juma niyo kura party gusa arakora na after party Juma bameze neza umutekinisi bameze neza sare katuje rero makuru meshe karavuga gatandukanye Ibubanza mwabantu mwe mwarumvise inkuru zahabereye Ibubanza hari impene yavyaye imyagazi ibiri umwe uvuka ufise amaso nk'ahabana Ibitangaza byaradutse Bubanza iyindi vuka imeze neza ariko iyindi iza ifise ishusho nk'iyo yiwawe sifuze ishusho y'abantu byotuma barugize ubwoba byoba nibyo yavutse ifise ishusho nk'iy'abantu je nkaca niyumvira ejo nariyumviriye nicaye igihe numviye inkuru naricaye ndiyumvira none ga mwabantu ubu bwo bari uburozi byo bari ibitangaza vy'Imana byo bari biki wari kuri imagine wo kumva ari biki jewe so nabifata nkikorwa kiri scientifique bishobora kuba kuko urumva impene ikaza ifise visage nk'iy'abantu none ni nk'umuntu yavuka asa n'imene that's can ntabwo n'uburozi mba oya si uburozi kuko abantu gusa mumva aye n'amange tenge wala numva ko ari ibintu baho kurumva nyime impene yavutse erego kayemo je ndiko na amafoto yego igomba kugira forme y'umuntu ariko gusenye nimeze nk'impene muga urumva handi igice kinini ni impene urumva rero ibyo nimva ko ari ibintu bishobora kuba usanga impene oya yego usanga impene yagize usanga impene nyene arukuntu bavuga ibintu mu kirundi ntigira nemero gutwenza umuntu gafise inda guca umubyara rero iyo mpene yatwenze ubundi ni hatari ariko iyo fenomene iragoye gutahura cyane ariko ikibabaje muri ico iyo mpene ntiyigeze ibaho yaciye ipfa ariko rero mukuru w'umutumba yacategeka yuko iyo mpene ihambwa nibaje ishingura n'iteka bayishingura n'iteka ariko ihene nibaza yuko iyo mpene muntu yego iyo mpene muntu ariko kuva na kera twagiye kumva n'abantu bagiye bibaruka ibikoko bitandukanye ajya namangetenge ajya baba asha namangetenge abashobora namangetenge turumva none ujya hari umurozi yoroga impene yawe kavyara birababaje gusa nyene mbere ihangane iyo yindi mari mufashe izokure ntacyo kugira ngo imushumbushe nimba ko ni ikintu ni ibintu biba bitangaje ni fenomene umuntu ashaka kwiyumvira mbega iyi fenomene imeze gute ariko nyene nuko ibintu biba bibaye umuntu nyene abantu turabyakira uko nyene biba bije ariko mpene aba ari ibintu bya grave ariko urumva ko ugasanga umuntu aribarutse usanga bya igikoko kanaka allo oui yangu cyane barakumva ego Ezekiel Ibitangaza cyo mbere naturacumbi uko nuko mu nyuma kandi baciye bashirako no gukora ku mafoto ku nzego ku munge yari munge niyo abana bakana ku batere mu kurasa bagira abakomantere bakarenza ego cyakira n'cyara kabisa uko umunge bamurabira urakaje cyane Ezekiel Burundi ati uwo mungere bamurabire hagufi ndecambona fenomene ikunda kuba ona yuko umama vyaye ona haje abandi ba mama uyuhungu akana ugasona naka
cha muri fenomene yabaye Impene sa Juma tubikora neza cyane. Ikoze neza cyane yabidushiriye kuri screen ya Nuzeya. Ko ari kuri YouTube. Kuri YouTube ko murabona ingene imeze. Ariko Impene yari nziza uwo mwanzi ni mwiza. Impene umuntu urabona ko imeze. Muzuminga murabo umwunge wabaye mutana tura. Turaye yuko adatanya agashusho. Ivyo bivuga tumve ko ari amakabya. ba mama bakunda kumenya ngene abana bavutse basa n'abandi bantu bari bafisakaza mbega Impene yavutse isa nande so urumva ko ni ikintu kiba kibabaje cyane ariko nuko nyene tukwiye kuvyakira nta kundi nuko Ibubanza haradutse ubutitiri indwi iraheze murabona burya ubutitiri buba ku nkoko igihe cyane cyane iyo imyembe yeze niho dukunda kuza cyane burya ibintu nibyo haha cewe umwana narenze kuri muri bamwe bavuga ngo amata ava kwikinga oya reka abantu twavuye hari yanye yo gasozo nasoni ari inyashenza ibaze inyeshenza ngo reka ibyo bintu nibibaho urumva ni indwi iraheze ntababutorana agatiro mwijoro ku gacimbiri gitsira muri zone Muramba komine Bubanza hadutse ubutitiri ngo mwijoro hoho ntabatora agatiro kubera uto dukoko tumeze nk'imbaragasa tubatondera kandi tujyana cyane nkuko umukuru w'umutumba mpawe n'Imana Dedone abivuga ngo utwo dukoko twatewe n'inkoko imihana irenga 150 yo kuri ako gacimbiri niyo irembejwe n'utwo dukoko kandi ngo tuguma dukwiragira uwo mukuru w'umutumba akaba amenyesha ko no ku mwaka uheze twahateye kugira dutuzwe nuko imvura ibanza kugwa twoba dukwegwa n'inkoko zibana n'abantu kubera batinya ko zokwibwa mwijoro abajejwe isuku bahanura iyo mihana yatewe n'utwo dukoko kuza baravomera mu nzu kugira ubwo butitiri buhave boye kandi kubana n'inkoko kugira ngo nidushobore kuza turabarya mu busanzwe rene burya abantu ubwo tuvyirengagiza burya kubana n'ibitungwa mu nzu imwe si ibintu vyiza si ibintu bimeze neza kandi kuko ibitungwa hari ingwara z'ibitungwa zishaka kwandukira abantu n'ubwo bitungwa atacho iyo ngwara bitwara ariko izo ngwara zifasha abantu zikabagirana nk'uko kenshi usanga zigwariye ubutitiri zo nta ngorane yazo usanga nyene baramenyana n'abagenzi ariko umva bushitse ku bantu burashobora kuba buzitiro bukabagirana ugasanga nayo urazi ko umuntu yatasinziriye neza n'akazi kiwe ntashobora karangura neza gatuma umuntu usanga rero ubuzima bwe butari ko buragenda neza hari umuntu yateye commentaire aravuga ati nimba zozo zidasinzira nimba abantu badasinzira nazo nizisinzira rero nikuza barafatanya umubabaro none nizibana na oh la la isi iringo ibintu byinshi mwabanuye ariko twama twabihanuye reka tubahanure abantu cyane si byiza yuko umuntu ashobora kubana n'igitungo kuko ibitungwa biba bifise ingwara nyinshi ndetse bishobora kuzana n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye rero ni byiza yuko ibitunga muraba ukuntu mushobora kubyubakira ahantu habyo hama namwe mukaba mu nzu baranavyibuka yuko dufatiye meme no kuri coronavirus baze ko abantu bavuga yuko ari ibicurane vy'ibiguruka bavuga biterwa n'ibi bintu nyene biri mu bwoko bw'inkoko n'inyoni n'ibindi hariho n'ibicurane vy'ingurube navyo ni ingwara mbi cyane nk'abantu babana n'ingurube rero bantu usanga nk'inkoko ziba musi y'igitanda ugasanga impene ziba musi y'igitanda n'iki bafise amahirwe menshi yo kwandura ingwara zitandukanye ziva kuri ivyo bitungwa nyene cyo gituma abantu bokwirinda inkoko ziba zifise ahantu zigenewe kuba ziteza kuba kigware kugira ngo nizane n'abantu n'ibindi bitungwa nuko nye kugira ngo abantu bananye birinda kwandura izo ngwara kwandura izo ngwara zishobora kubagirira nabi nuko ingozi haratunganije uruganda kwigenekerezo rya 24 go guhanahana ivyiyumviro ku ntambamyi zibuza umukenyezi kuja mu nzego nyobozi z'igihugu imigenzo imwe abana bakura babona mu miryango iratuma abahungu canke abakobwa bakura bagabura ubuzi canke ibikogo
birashika rero umukobwa canke umukenyezi agakumirwa bigatuma ataja mu nzego nyobozi kandi baba abakenyezi canke abagabo bafise ubushobozi ubwenge bumwe bubaha uburenganzira bwo kuja mu nzego zigiye zitandukanye. Ivyo bishikirizwa ariko imbere ya byose iki kintu turakunda kukibona cyane aho usanga mu miryango imwe imwe ugasanga ngo ibi ni ibikorwa by'abakobwa ngo ibi ni nabyo by'abahungu ugasanga n'abakobwa bamwe ngo hari umukobwa ngo adashobora ngo gutora ngo sosiyete kanaka cyangwa ngo umukobwa ngo ashobora gutwara ngo ibi n'ibi bigiye bitandukanye ariko nkamambwira dukeburira cyane aba bantu nta kintu umuhungu akora umukobwa atogikora. Umukobwa arubaka umukobwa arurira kunza kubaka pe cyangwa arakora ibi n'ibi bigiye bitandukanye. Rero kumva kumenga abakenyezi boje inyuma abagabo nabo bakaja imbere umenga harimo ivangura wanashaka Ihene ikibazo kiri muri bino bintu nuko byinshi mu biba abakenyezi ubwabo nyene bafisemo uruhara kuko abakenyezi ubwabo nabo nyene biyumva umenga ntibashoboye. Wanashaka kuri ivyo bavuga kuja mu nzego niyo aba ari ikibanza runaka umukenyezi akitoza urabona abakenyezi mu bisanzwe mu haro bigaragazwa n'ikigo cyo kwegeranya amastatistike yize mu Burundi berekana ko abakenyezi nibo beshi cyane gusumba abagabo mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko bibaho gasanga n'umukenyezi aritoje nko mu nama dufate y'abantu 50 harimo abakenyezi 30 n'abagabo 20 ariko gasanga umukenyezi aritoje aho abakenyezi bahunda amajwi ya mugabo akavuga ati kana ujya naho twamutora akabona ko kumenga umukenyezi nta kinashoboye nibaza ko biracari mu mutwe w'umuntu n'amatarita abantu bagiye bafise bukumva yuko umenga abakenyezi hari ibintu badashoboye bishoboye agabo arivyo bituma rero biza gutera ingorane yahageze ko umukenyezi agira aseruka mu nzego nyobozi z'igihugu runaka aho usanga yuko niyo habaye akantu gatoya nk'umukenyezi abatwara nk'ikintu runaka hakaba akantu gatoya gakosa muri ico kigo ngo n'umuntu nta by'abagore ngo twagatangaye ariko ari mugabo bakumva yo kumengana ibintu bisanzwe ivyo ni ibintu bikiri mu mico y'abantu benshi ariko cyane bigira mu ruhara nabo bagore nabo bakenyezi usanga nabo nyene bafisemwo uruhara ivyo bishikirizwa n'abakenyezi n'abagabo 40 bava mu mashirahamwe atandukanye bakoraniye mu ruganda bwo guhanahana ivyiyumviro ku ntambamyi zibuza abakenyezi guhabwa ikibanza kibereye. Desire Minari Bunamatari w'intara ya Ngozi mu kwakira abashitsi ati abakenyezi ni benshi bakumiriwe mu iterambere imbona kazoza y'u Burundi bwo 2040 2060 ntiyoshikirwa byoroshe. Umuhuza w'abarundi yitavye ivyo biganiro ashikiriza ko nubwo biruko mu Burundi habaye utwigoro kuvyerekeye amagara y'abakenyezi mu by'ubutunzi no mu bya politike utwo twigoro twagizwe na leta y'u Burundi duha ikibanza kibereye umukenyezi nubwo hakiriho izo ntambamyi zigiye zitandukanye. Umwe mu batanze ikiganiro yerekanye ko hariho ivyo umukenyezi adashikira canke adahabwa bivuye ku mvo nyinshi harimo kutamenya uburenganzira kutamenya ibivugwa canke ibikorwa mu biringo bitandukanye vy'igihugu. Ivyo biganiro bizomara iminsi 2 bikaba byateganijwe n'ishirahamwe association tugendera ubuntu pour la consolidation de la paix au Burundi mu mugambi synergie pour la paix. Uwo mugambi ukaba uriko ushigwa mu ngiro n'urunani rw'amashirahamwe tugendera ubuntu agiye atandukanye. Rero bakenyezi turashoboye bakenyezi turashoboye ntizuze turiyumvira ngo mbega ngo ibije ngo no bishobora mbega ibinye ngo jewe ngo urumva ngo reka nishiri inyuma oya pe nta mpamvu nimwe ihari yo kwikumira na wewe urashoboye gukora ivyo abandi bariko barakora. Rero ni vyiza umenya ati mbega jewe nshoboye iki mbega sindi ko ndishira inyuma kandi hari ikintu nshoboye nanje guterera mu iterambere y'igihugu menya ati reka turareka ugasanga kandi ivyo nakunda kwibona mu ishuri ugasanga ariko baratubwira batora abaderege ugasanga hagiye abahungu benshi sivyo abakobwa bakarinda
guhatiriza bacakoresha uburyo bavuga ati nyimba muderega baye muhungu n'umukobwa basi abo mukobwa nyimba muderega n'umukobwa ikiga cyo muhungu kugira ngo umwe babakobwa nabo bashobore guserukirwa uburinganire hagati y'abahungu n'abakobwa ariko naho kenshi wasanga bahuga hatata uvuga ngo nuko ngo abishaka ngo abikeneye ariko twumve yuko twese dushoboye twumve yuko twese hariho ikintu twoterera mu iterambere gihugu. Mucanguzo babana b'imishiha bakubwa mu ibarabara ubu ni abakozi babushitse basahiriza ikibano. Amakuru ava aho imishiha ndetse akemezwa n'ikibano amenyesha ko abo bana bahoze mu ibarabara bagiye barahindura inyifato buke buke bahashitse biba abakuze n'abigeme n'abakenyezi baja mu bahashitse biba abakuze babigeme n'abakenyezi baje mu bushurashuzi ariko ubu nitwidoga barahindutse. Twegereye bamwe mu bakozi bakorera muri ico kigo kugira tumenye icatumye haba iryo hinduka. Baratumenyesheje ko hakoze utwigoro two kuba hafi abo bana ariko ubwa mbere byaragoranye. Hahavuye hafatwa ingingo yo gusubiza abari bakuze mu bisagara hasigara abana biboneka ko bemeranya n'impinduka. Mwomenya ko icyo kigo cyo kumunzeze kirataratungana mu buryo bushimishije bushika kwihangiro bihaye kuko ibyo kwigisha imyuga bitariko birakorwa nk'uko byari byateguwe kugira ngo bishobore gukorwa. Twe twabwiye inkuru y'abana bakuye mu ibarabara kugira ngo bashobore kuja ahantu bashobora kwicara kuko hajya iyo abana bakuriye mu ibarabara cyane murabizi ko bakurana ingeso zigiye zitandukanye n'ikibazo ku iterambere ry'igihugu no ku banyagihugu urumva ko baba ariko baraja mu ngeso zimwe zigiye zitandukanye. Ubusuma niho buhera, ibindi byinshi niho bihera ariko umucankuzo baratoye abana barashobora bashira mu kigo kugira ngo bashobore kubafasha bashobore kubigisha imyuga igiye itandukanye. Dushimira cyane ko bashoboye kubahindura ko bashoboye kuba barahinduye inyifato n'abo bana kuba ubunye bashobora kuba ari abana ba karorero. Nuko ayo ni amakuru duseko aravuga hano iwacu, reka dusimbire gato ariko aravugirirwa hanze y'igihugu. Tumenye mbega hanze y'igihugu hariko havugirirwayo ibiki? Hanze y'igihugu duhere mu gihugu ca Equateur aho umuriro wadutse kuva ku munsi w'ejo mu gisagara ca Quito, aho ni ku mugwa mukuru uriko uronona ibintu cyane. Abantu benshi bamaze gutizabo bahunga kuko nyubakwa nyinshi ziriko zirahora n'uwo muriro. Urongoye igisagara ca Quito ariwe Pablo Munoz yavuze yuko igisagara kigiye kuja mu bihe bidasanzwe, aho avuga yuko hakenewe amafaranga agera ku bihumbi 500 muri vy'amadolari kugira ngo bashobore gusana ivyasambuwe vyononwe n'uwo muriro. Twamenyesha yuko igihugu ca Equateur mu no misi kiri mu gihe c'ubushuhe burenze cyane bwaheruka mu myaka 61 iheze, kandi ibintu vy'umuriro akaba ari ibintu bisanzwe biriko birakora nabi cyane mu gice ca Amerika y'Epfo, aho mu ntango zo ku kwezi nyene ku9 igihugu ca Brazil naco cari cyahuye n'ibibazo nk'ivyo nyene, aho amahegitari atari make yashoboye guturirwa n'umuriro n'ubu hataramenyekana wawuteye. Nayo mu gihugu c'Uburusiya kuva mu ntango zo ku8 mu gace ka Kursk, nyuma yuko ingabo za Ukraine zinjiriye muri aho gace maze zikigarurira ubuce butandukanye, ingabo z'Uburusiya ziriko zirageza kwigwana kugira ngo zishobore gusubiza inyuma abo bagwanyi b'abanya Ukraine. Ariko nubwo bakora ishoka byose biravugwa yuko abagwanyi ba Ukraine bamaze kwigarura uduce tutari duto, kandi ko ingabo z'Uburusiya ziriko zirananirwa cyane zongera zigorwa no kubasubiza inyuma.
ivyo rero ngo bikaba ari imwe biriko birahindura uburyo intambara yo muri ya Ukraine n'Uburusiya kiragenda kuko Uburusiya bwari bwashize ingufu zose mu bitero bwari ko buragaba muri Ukraine ariko kuno munsi uri hejuru nabwo bukaba buriko baragereza kwigwana ko muri agace ka Kursk kugira bushobore kwirukana izo ngabo zishika igihumbi zari zinje muri aho gace nayo muri ya nama ya ONU iri kirabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca New York ku munsi w'ejo igihugu cy'Ufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ko igihugu ca Israel cobanza guhagarika ibitero kiriko kiraka kuri Liban iminsi n'imiburi 221 ivyo bikaba byasabwe kuko inyuma yaho abantu barenga 500 bapfiriye muri ivyo bitero biri kweragabwa na Israel mu gisagara muri Liban aho ivyo bitero biriko bironona ibintu bitari bike ni nyuma yuko Israel yari mu ntambara n'umugwi wa Hamas wo mu gace ka Gaza aho abantu barenga 40 bamaze kuhasiga ubuzima ndetse no muri yo nama ya ONU Tshisekedi ni umukuru w'igihugu wo muri Kongo cyane yarasabye amahanga ko yofatira ibihano u Rwanda bivanye nuko ariyo ngo irega ariko arega yuko u Rwanda ariko rikuratuma M23 ituma ibitero biba byinshi cyane muri ico gihugu c'u Rwanda kuri iyo nkuru nyene n'u Rwanda rwari rwagerageje kugerana ibiganiro na Kongo bibera muri Angola ariko bisa naho atakintu kinini yabyashitseko kuko n'ubundi Kongo ibandanye yidogera u Rwanda ko ariko ruri nyuma y'ingabo za M23 ziriko ziragwanya leta ya Kongo ariko u Rwanda nagwo rukabandanya ruhakana yuko ivyo rwagirizwa atari byo ahubwo ko M23 arabanyagihugu b'abakongomani bariko bigwanako kubera ugufatwa nabi ibintu rero biriko birateza n'akajagari cyane muri kano karere aho biriko bituma haba ukutarabana neza hagati y'ibihugu bimwe n'ibindi bihurikiye muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko ayo niyo makuru dufise yariko aravugwa hanze y'igihugu nuko reka tujye mu kiyago cyo kuri uno musi menye ikiyago cyo kwinogene